narabaye traumatized, narabaye like vexé a lot of times. So umutima wanje rero kubera ko maze gukubitwa inyundo nyinshi nkafata ubumanye nkabushira hamwe bagaca basubira bagatabura oya. Ni muri Samorera hariho Yves uvuga ati ndaje ngukiza abo bakongore. Hari abantu benshi bavuze ati iyi nishobora kuba ari true story ugasanga trauma ariko abwira mona ati ndaje ndagukiza abo bakongore. Uramaze kubona umukongomani akunze umukobwa nahuza niki wewe nta droit ufise kumukura mu maboko yi Kongole na dolari yake Kongole na mdomo wake wa reka agaca yururuka Vigo umukutwara umwana gute wewe izo muvuna nizoronka reka Muri dote ntitwakubonye. I wasn't invited. Mbona niyo kwimvisha muri dote yi? No, I wasn't invited. Muga it's life like batakuba bajerega nundi no woguma wasama mwibarabara. Tuvuge ko wahamutse kubera urukundo. Single ladies nitwa Irankunda Harry. Nkaba mvi Muyinga, nkaba mbi Bujumbura muno mwanya. Nkaba nifuza umukunzi. Yego. Nkaba meze nabi kabisa nkaba ndi desespere kabisa. Wambwiye ngo wabajwe cyubabaza. Wenda urababaza. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye nawo muherereye. Ndabwe kuri micro ijewe nyine Juste Gael. Inyuma kamera mwita umusaza ndakubwira ko vyamaze komera. Twamusanze kumuhana n'umuririmbyi musanzwe mumuzi. Benshi bamuzi ku ndirimbo nyinshi. N'umwanditsi w'indirimbo z'urukundo benshi nubaka ikikugura abandi bakakubwira ati seri bigera agomba kubikubwira umva indirimbo sigarura vyumva rero ndabura ko byabasikomera abavye bamwise Irankunda Harry umuziki tumuze nka Drama T all the way from Muyinga Paradise kwa kuri ahandi umwana asigaye afata indege ukamenga ni taxi vero kwa kuri ahandi inyuma yo gusohora Samorera yarafashe rutemikirira agenda gukora tour muri Europe mbega urugendo rwagenze gute tuza kuganira vyinshi ku muziki wiwe n'umuziki w'u Burundi muri rusangi ndabura ko vyabasikomera ndakura musa Drama T ndabura mukije Juste Gael ibyubahiro byanyu murabona ko ibyubahiro mumaze kugera kuno mwaka ni atari kabisa agava vya vrai chapeau en tout cas notre Diata. Bro, unapendeza sana. Appreciate. Merci beaucoup. Kuva kurutoke gushika mwizosi gold gusa. Everybody. I was a silver guy, now I'm a gold guy. Wagwan. Kundi ahandi. Hari umuntu yambwiye ngo pour avoir ça, ils sont crazy. Crazy aussi. Ils ont souffert mon cher ami. Drama. Yo. Haro ambia ati Drama yakuze yazanye suna. Azanye twanwa bro. Abanya rero trend igezwe. Like when you don't have beards, bavuga yuko uri umukobwa and then usana ka emoji and then I don't want to be one of that. So I'm being a man right now. Ladies, you're welcome. Drama urugendo rwagenze gute? It was good kabisa byagenze neza. Shimira n'abantu bose bashoboye kuza twifatanya hamwe and mwarakoze cyane yego kabisa igihe habi biteramo Sabiniho inyuma yakoze igiteramo mu Birigi aruzuza bacavuga ati urufunguzo rw'ibiteramo muri Europe watashe mu Kanyosha ariko mu nyuma muri tour wawe twarabonye show ya mbere yo muri Sweden haraje abantu bateye ubwoba bacavuga ati rujya rufunguruzo rero imbere ko indege Dramati yarinze guca mu Kanyosha ku rutoke. Nje I always believe in hard working gukora gusa utarinze gushaka gutora nimero y'umuntu canke yundi. I think kuva ntangura gukora sindigera nicara ahantu mvuge ngo ndi wa mbere kuri iki ngo nakoze iki. I know hari ibintu bimwe mba narakoze nshobora kuba proud of myself. Nje I always believe in working on myself gukora ibintu bimpa mahoro. Yego urufunguzo bazorushira iyo bashaka. Urugendo rwagenze gute? Ushika hariya Swede sijya mbere wari uhagiye wasanze abantu ba Swede bimeze babayeho gute ubwa mbere Swede ni igihugu ciza cyane ngaje kirantera ubwoba personnellement kubera ko umengo nta muntu numwe ahari abantu baba bibereye mu nzu so urashobora gutembera nko muri quartier ugasanga it's clean nobody's outside
je rero kubera namenyereye Nyakabiga Bwiza everywhere there is bunch of people, so biranera ubwoba mugabo it's a good country and then people are caring, baraje baradushigikira which is good, turabashimire cyane. Wow, abarundi bahari wasaze mu iterambere bagejeje barakunda ibikorwa. Yeah cyane kabisa. Ni n'abantu like most of the people baba hanze it's people that bakora cyane, like you can't see them, so umwe wese ariko agerageza kwiteza imbere mu buryo bwiwe, and then n'abantu when it comes to have fun you always gonna see them baba bahari, so I think it was good, it was an experience, a good experience guhura nabo, guconnectinga nabo, which was good. Urashitse hariya wakiye igitaramo kimwe gisigaje iminsi mike, wari umeze gute? Spirit yawe yakubwira iki? I'm always stand positive mu bintu mba niko ndakora, like ego ntihaburamwo akantu gatoya mugabo I always stand positive, so nishize muri kote nziza mvuga ko whatever is gonna comes nivyo nyene, and then I went there to have fun, no kuryoherwa no ku-experiencing ubuzima, so yeah. Wow, urashitse hariya guteramisha abarundi, abarundi watubwiye ko bakunda ibikorwa cyane, baranakunda n'umuntu ariko arakora, like I believe yuko bashigikira umuntu wese babonye afise ikintu ariko arikorera, so which is a good sign kabisa. Wow, nuko cyarashye ugatemberera abantu? Yeah, babagenzi, amafamille, and most of the time n'abagenzi canke abantu muba mwahuye mwijoro, and then ukumva umengo kubera ko n'abarundi usanze hariya muri mu bihugu bitari ivy'iwanyu, hariho akantu wumva umengo yo we are representing, uba wumva umengo abantu bose n'abagenzi bawe, like hari abo muja mu after party mukaja gusangira ukamenyana n'abantu, ugahura n'abantu bashasha. Yeah. Wow, so iregereje. Wari witetse ko haza abantu bangana kujya kose? No, wapi kabisa. En fait, there is nothing to expect, cyane kuri twebwe abaririmbyi b'abarundi, so ubu ufise the hopes yuko abo bantu baza kuza, kubera ko maybe ubizi yuko ufise that fan base, mugabo bivanye swati n'ubuzi bwabo bibereyemwo, swati n'umwanya utababereye batashoboye kuronka, ntuburi sure yuko 100% people baza kuza, but when they come you always be grateful, ugashimira Imana kabisa. Performance yawe ujya munsi yari idasanzwe, public iririmba indirimbo zawe zose, n'abakobwa benshi cyane, les enfants, les bébés. Uva bébé. Ari abantu basigaye bavuga ngo uva bebe, uva papa. Aba bebe bari bameze gute? Bebe like yo, yo, ndasubiye. Oh man, bless Europe, bless everybody who's living there, kabisa. Surtout les bébés. Les bébés? Ouais. Baramutse none, baramutse baraba. Les bébés. Bararirimbye, uraririmbye cyane kabisa. Ya playlist yose. Cyane kabisa. Nta kintu kiryoshe guy, let me tell you something. Nta kintu kiryoshe nk'umukobwa yambaye amabiju umubiri wose, yambaye wig ya bien, asa neza, amota neza, and then ukaca wumva ariko aririmba hafi yanje, oh yo take me. Nishobora no kubandanya ibintu buri kurakora, like I'm on stage, I'm like yeah, are you sure, like bro, mu mwanya umwe twaduke kuza turashimira Imana kabisa. Ukaca wibuka ko wayandikiye muri Barazanga? Hariya kwa Kori, mva mu Ngagara no kuguru ngiye kwa Kori, bakaca bambwira ngo urumva ngo blaza ngo rindira ngo ni session ya Thompson. Ikibazo kicara ku ruhande, ba yo man ishimye kabisa. Twava dusora indirimbo yitwa yo. Turabandanya iki? Mu nyuma tuza tubona dramatic ngo pa
kuraba match ya Nice kuja Nice kuraba ijya match Nah, like, was je kubera ko nagiye navuye mu Burundi twaravuganye cause that's my guy, that's my friend. I was supposed kuja muri vacances, twari supposed kuja muri vacances nawe like and then maybe kubera ko bitakunze kubera schedule yiwe yakazi umupira itu, so we changed that, we switched that kubonana Paris kubera ko nitwari kubonana kubera ko bari bafise soit vyasaba konja Nice, and then kandi nanje sinashaka kuja Nice kubera ko atamwanya yo bafise, I will be by myself na kintu nawengiye gukorayo. So and then he said come to Paris, and I said okay, that's nijari, and then everything was paid. That's my real guy. You know what munakubwira ati yo tora umuaja muvugane arakubwira ibintu byose ukeneye, and then tell him the tickets and everything. Yo, a hotel, Radisson, you just go there and be like, umushoferi arakugurura umuryango avuga salut monsieur, vous allez bien? Umuzungu buta. Yo. Sumu driver w'umuzungu arakugurura umuryango. Washike muri hotel Yusufu yariki? Yeah. Sumuntu wari wese ushobora kumva ashobora kugufata the way he treated me there. Cause nyimbo mbwiye ati come here, I'll take care of you, and then ukabikora, that means ndi safe now. That means I'll be okay ndi kumwe now. So shout out to him, he's a good guy, and I'm proud of being your friend. Birakwiye cause yo amanivo ntangana. Yo. Arakubwira ati vugana n'umwasha wanje. Uramubwira ati jewe barakurungikira ibintu kuri email, like you know. Arubaha the brand. Niwe muntu nzi azi what he calls a brand. Kubera ko ntunamubwira ikintu ukeneye, arakizi ikintu ukeneye. He knows uriwe, and he knows ibintu ukeneye wewe. Ni wa muntu ashobora kuvuga ati Dramatindi ngaha nashaka ko tubonana mugasi ushobora kuvyemera kubera ko abantu turi kumwe. Maybe sabantu mbona mwe mwo kwicarana. Bashobora maybe kukumanurira niveau yawe, bikakwicira izina akavyikawusha. That's him. Wow. So sindinda ukubwira rumva nyange nashaka iyi hotel imeze no, he knows. So yeah. Urashitse hariya. Tuzatubona avant ya match uri muri stade indani. Hewe hari umuntu yanyandikiye ngo urumva ngwewe ngo nawe ngo wazindutse. Cause natanguye nashize kaga snap naga story like ninje muri stade, and then kubera ko amasaha abari atangura kuri match jewe kubera ko naba hafi ya hotel, I was boring, and then I was like reka jenge nde kuri hotel kuri stade, and ngiyeyo ninjiye ofite match itanguye, everyone umenya hanavuye naho before iminota 10 stade irashobora kubigaragara. Mugabo match igira itangure like abakinyi batangiye kwinjira mu kibuga, ukabona ikibuga cyose kiruzuye. So people were like ngo none ngo match ngo ya 2 ngo tujye ngo satani umutaga. Yo. Nah, Burundians turarengeje sometimes kabisa. Yusufu araguiteka giwawe before ya match muri foto zenga picha. No, yari after. Bari bajeje ukina. Kwera before ntibikunda mu abari concentrate cyane na bari muri vestiaire et tout. Serivuze iki kwifotozanya nawe hejeje urukino gaca narutsinda. Tuvuge ko kwifotozanya nawe uza amafoto yiwe visi. Rega that's my guy, like we really don't post it, but yeah. Ariko arabavuga bati mushira ama blessings menshi kuko baje baratsinda. Yeah, I will take that. Nawe niba bushaka ibintu byako bigenda neza mpamagara. Invite moi. Ndakwitaba. Utinda kwitaba. Ndakwitaba cyane. Invite moi, mbwira ndafise urubanza. Icara nga. Urabe ibintu byawe ngene bijya mu mihezagiro myinshi cyane. Twasize amavutsa twoze nahango. Sigura ko abandi bafise umwe. Abandi bafise umwe. Amavuta y'ubugingo. Abandi bafise umwe era. Ana movit.
Drama match iraheze. Yeah. Urugendo rwacu rubandanya gute? Naragumyeyo gato kubera ko baciye bagenda like the same day. Jewe naragumyeyo, I enjoyed myself kuraba how Paris looks like. Paris not for the week. Ni vili bamwe umuntu w'umusirimu kandi umuntu ameze neza kabisa. Burya n'umuntu niyakubwira ngo njembi Paris uzocu kuri shop. Ego kabisa. Umva nawe ko wabaye ico gihe nawe ndakwisha. Jewe utegerezwa kuyikura, why not? Kibazo nuko atani kiremba nambaye. Drama. Ko ndimenyereza ndashobora kuja mu barabu gato. Naye nzoca ndakurungikana ama vocabulaire amwe muzorura tugende. Zocubabwira ati ahlan wa sahlan. Wa khila wasal khalen Arabic. Lakram de nakhan lahabik nan khal. Sahelen Muceruranturi. Urumva biriko biza kwindi poem bidasanzwe. Drama ni urugendo wagize wakoze ibiteramo vyinshi ugereranyije akanya ku kwezi wari office. Yeah. Kuja kuri stage imwe n'abanyarwanda n'abandi benshi uzunguruka hose. Ni experience ukuye muri runo rugendo, ni experience ukuye muri ino tour uheruka muri Europe. Novuga ko si experience yo muri Europe gusa, ahubwo ikintu nzi nuko umuntu buri munsi agenda ariga. Novuga ko iyo ngize chance yo gukora bijya bintu yo kuva nganga agenda ubona ama culture menshi uba mixed n'abantu benshi batandukanye, bikwigisha kubaho, bikakwigisha kubana n'abantu, bikakwigisha no kuba inspired mu bikorwa uri kurakora, swat mu kwandika indirimbo ukoreye ku bindi bintu abandi bantu bahandi babayeho, swat bivanye na treatment abantu bariko baraguha, swat bagufata neza bagufata nabi, swat klima igihe ibiri kiragucanamwo. So I always get a lot of experience iyo ndi hariya. Ndanakwibutsa ko ibagiye show muri Swiss mugabo ni bon vazi nayo nyene bandanyu akanya ni gwawe. Swiss was good. Thank you Switzerland, thank you Pacific with the whole group crew yose. Yeah, mwarakoze cyane, like it was good for me. Nibaza ni gake umu artiste w'umurundi ashobora kuja muri sala gasanga ari umurundi gusa bariko bararirimba indirimbo zabo, umuririmbyi w'umurundi ahagaze imbere yabo. It's a good thing guys, kandi twikomere n'amashi y'abarundi bose ahantu turiko turakora ibintu by'agaciro kabisa. Swiss igihugu tamusirikara ari ni naho hantu hambere ushobora kuryama ntiyumve ambulance, ntiyumve igipolisi, ntiyumve reka nibagwa nibaza ko batagwara cyari barivu. Oya, but Switzerland yo winjiye urumva ko you smelling money like money everywhere. Shaka kuva muri Swiss cause I smelling money. Yo. Come on. Yo, but thanks a lot. Tuvuge ko no rugendo wageze muri Swiss ugaga kuba tante kugumayo. Oh yeah. Sinzi harakuryohera ukumva hameze neza. Mugabo je kugumayo I can. Kubera ko uburyo bwinshi bwo kugumayo burahari. Mugabo sinshaka kuzokwicara ejo hari umurundi ashobora kunta kumwikoma akavuga warabonye ba Dramati ibintu badukoreye, ubu natwe tuba dugeze ngaha, ubu natwe tuba tugira ibi. Mugabo kubera ba Dramati sinshaka kuja muri iyo category. Kubera ko Imana yugurura imiryango buri gihe kuvyuka ikugurura umuryango w'ubuzima. So nyimba je naravuye muyinga ntisanga ndiko ndashobora kuja hariya muri Europe n'ibindi bintu bishobora kuza. I didn't know yuko bizoba n'ibindi sinzi ko bizoba. So nyimba hari umuryango nshobora kugurura wiwanje kubera kwikunda nkasanga hari yindi miryango y'abandi bantu nugaye, I can never take that. Was Harry mama yatoje, was Harry mama yareze, that's not me. Yo. Ubu ngayo muhira ubana n'umuryango abo muvukana kuyemo mama wawe. Babivuze iki? Bivuze ko family over everything, bivuze yuko abantu bambere bazomenya ibintu vy'iwawe, bazomenya agaciro kawe ujya n'umuryango wawe. Si twebwe abafana? Oya. Si nabo abafana. Burya n'umuryango wawe, umuryango wawe nibo bantu bambere bamenya yariye ni yariye.
eske mwijoro yatoye itiro yaryamye kwereka ataryamye kajya gakobwa kari mu kumusarisha umutwe kagakobwa uraba ibintu kariko karamukorera nabo bantu bambere baza bakagwana ati reka nakajya gakobwa kajya baraho guhanura ati burya mukobwa bari bishaka bakaguhanura ati burya mukobwa kubera iki ati drama bivemo ati bivemo ntagukunda ati bivemo kabisa takunda BM oya pana BM yo nagira mvuga izina dagowe tagi nitwa igiye ushitse wacu dusora indirimbo yitwa Sambolera kubera ki Sambolera en fait Sambolera ni first of all the chorus ni Joel yayanditse so yaraje twahuye ariko arayivuza and then arambwira ati indirimbo yicari gishinwa gifise guhera yeah and then ambwira ati this one is a good song jewe I can transform this into something urashobora kubima and then turavugana nk'abagenzi yambwiye ko nzomuriha mugabo sinzi ko nzomuriha nambabarira but thanks a lot Joel iyo projet ihagaze kuri we and then turaja muri studio turayubaka hamwe and then dukuramwo Sambolera that means Sambolera jewe nayihaye insiguro yiwanje nataka niwe nawe kila siku my Sambolera so that means ndamubona nk'umukobwa w'agaciro ndamubona nk'umukobwa nkeneye ndamubona nka Kanjanine ndamubona yo cyangwa mubona nka your future wife reka ndashobora kubona umuntu wo mu myaka ngira nka 20 iri imbere nanjye no afise vision ndende ntagira ngo uri mbona kazoza kababarira mbona kazoza sha haji mani tubikiye amabanga menshi kwe Rahira agava drama ikiri brasohotse feedback zimeze gutega bro je nari maze umwaka nasohora indirimbo like umwaka wose warakwiye Dramati nta namwe turiko turamubona kiretse on social medias but kumva ko ushobora gusohora indirimbo ugasanga abantu baba baracari hahandi nyene like abantu ntibigeze bagenda hano na hamwe they were there cause narayisohoye and then everybody was playing it on TikTok on Snapchat hose kabisa ndanabashimira abafana banje sinzi ko ari n'abafana ahubwo n'umuryango wanje muri rusange kubera ko they always surprise me mu kunshigikira bivuye ku mutima kabisa cause gufata ugakubita those numbers après y'umwaka wose udasohora indirimbo it's something unexpected kabisa ni indirimbo twabaye muri clip washizemo amasayi ikaba yakorewe mu Burundi gusa ya script mwayipanze gute first of all I give ideas kwa Jonelar and then Jonelar tukicara hamwe tukavyubaka ijya script kubera ko twahinduye indirimbo like nk'inshuro zine so ijya script yabaye nk'iscript ngira nk'iya cans kubera ko twari dufite ibintu byinshi before byandi ma video tukavuga ntitwokora ibi nari suppose gukoresha like the car ya Nyange birapfa turabiheba duca gukora ibi yo byari ibintu byinshi byatanga which byadushikanye kuri Sambolera mubona uno munsi and it's a great experience gukora na Jonelar kubera ko niwe muntu wa mbere atahura my idea wanje and then nanje nkatahura my idea yiwe so guhera ku Masai guhera ku ma plus Jonelar niwe yabizanye bivuye muri ideas and then twisanga twakoreye video ngaha we were not supposed kuyikorera ngaha muga twisanze twayikoreye ngaha kandi byaduhaye resultat nziza yeah cyamukobwa ngo afise ubumuga bwo kutavuga avuga igiswahili n'igiswedwa donc ashobora kuvuga ku mumengo ni muri ko muramumva gacahitamo kwinumira yo bikomeza kuyindi point idasanzwe Dramati jya mwana waramubonye ariko warabonye the wigs bamuvuga detail par detail detail par detail par detail tubwire wari umwigiriye warabonye detail did you see the wigs
Did you see the earrings? Huh? Did you see the fatty bum bum? Bomba clad bum bum. Did you see it? Huh? uyu mwana ahagaze neza vraiment. Oh yeah, uvuze ahagaze neza umengura harama nivu mwimye like yo. Yo. Did you see the outfit? Abo turamutse umuntu yabambise mwese. Ibaze kujya mukobwa yiyambitse. Wow. Ko nake utanga nta no kumwambika. No. Mugiye umuntu abishoboye like ndabizi kubera ko n'umugenzi wanje ndabizi ko yambara neza. I was like, do you have something? Canke to propose arambwira ati no. Video mwansiguriye image mushaka ingene imeze, what if ibi nibi, and I was like, yo, okay. Yo. Urikora vyo? Umwana yavuye Swede aje muri video. Uya mwana yaje wamukuye Swede aje muri video gusa. Muraho tu Yo. Bombo clad. Ariko tubwiye ujya bwana nyene. Yeah. Gisamborera nyene wa. Wanje? Reka imashini nkijya no ishobora je. Yo. Nango bumvise. Yo. J'ai pas de force. Yo. Drama. Uri kuratubwira ibintu bikomeye cyane. Ni muri Samborera hariho Ivesi uvuga ati ndaje ngukiza abo bakongore. Hari abantu benshi bavuze ati iyi nishobora kuba ari true story ugasanga Drama hirimvye ariko abwira Mona ati ndaje ndagukiza abo bakongore. Mkongomani. Sa? Mkongomani. Mugabo wi. Heko. Yo birasari. Yo. No. Sinashobora kuririmba Mona. Je I respect umuntu ari mu rugo rwiwe. Hari ibintu tutazoza turafitinisha. Tujishira ku mateleviziyo canke ku media kwera ko n'ibintu bibaho. If umuntu afise urugo, if umuntu afise ari kumwe n'undi muntu bamaze gufata ubuzima bwabo, you always gonna respect that. Urumva? Jewe ubu sinshobora kwitora Mona dukora umuziki umwe mugasi shobora kwitora ndamwandikira uko nshaka ndamuhamagara uko nshaka. Ngo motive ngo ni kwera ari umusanikazi nanje ndumusani. No. Muri dote ni twakubonye. I wasn't invited. Mona ni yakwemvise muri dote yi. No, I wasn't invited. So sishobora kujayo. So nk'umugenzi wiwe ntwari kumubwira ati mwari bagiko. Ubugenzi n'urubanza biratandukanye. Hari gihe umuntu aba stressé, sabantu bose bagiyeyo, maybe yarafise abantu akeneye kubona. Abona yuko rega ntiwotumira abantu bose navyo wovamo. Ari social vyatari kuburyo abantu bose bahuye baratwenga. Yo bahamagara bose abantu bagakwira mu rubanza rwiwe. Ariko we mwakoranye vyinshi. Twakoranye vyinshi, twakoranye umuziki. Eko umuziki ni ikintu kitazopfa. Ikintu kitazopfa. Umugabo ntigigupermeta kuba mu buzima bw'umuntu forever. You understand me? Watinye kuba mu buzima bwa Mona forever. Natinye no. Nta droit mfise. Sindi oblige. Wavyakiriye gute kubona Mona atibutse gutumira kuri Maria kuri dote yi? I don't mind. I don't mind. Kubera ko ni decision yiwe n'ubushake bwiwe. It's all that. Kubera ko n'ubundi nawe yari kuntumira naringiye kumwifana. Nta nuko nkonsoma. So mugihe yumvenga tujya mu nta kintu yarantwaye muga ntabikore nuko si byo biharuro yari karakorerako. Umviriza nkukiza abo bakongore it means uramaze kubona umukongomani akunze umukobwa nahuza niki wewe nta droit ufise kumukura mu maboko yi Kongole na rumba yake Kongole na dolari yake Kongole na weskro wake Kongole na mdomo wake wa reka moya mama La vie toujours compliquée. Kare. Hey. So ndagukiza aba Kongole ndashatse to say aba Kongole bariko barakurondera. Bikanda bagukize hakiri kare like nyumviriza je kubera ko bamaze kuza bakagutwara there is no way to be found like sindosura kukubona. Sigura ko oya atamukobwa ukunda wabonye umukongomani yaje kugira ngo uwo mukobwa uwo muhevye. Mbe ucuma wowe umukura. Gayo uramaze gura n'umukongomani ku mukobwa. Yambaye umunobe igayagayaga.
itisigira ngaha ku jisho ry'ikirenge agaca yururuka Vigo kagufyira aho gaca wururuka BMW aho gaca wururuka BMW ndi hasi ari hejuru turasa bivana naho mugiye aho yareka muta reka iyi butura uri kurambona je nagihuye n'umwana yakubise umurongo wo hagati nkuko kwitisi yiwe aho mu gutwara umwana gute izo muvuna nizoronka reka tuvuge ko dramatike so kwikengera muta ariko amashurwe y'abantu muyabaye ndabesha nawe watu wapati hari abantu benshi hari amakuru menshi amaze iminsi avugwa ati dramatic mwino minsi akeneye umwana baca mu rukundo kwe hari umugenzo yabimbwiye basigaye inzo bimwibari ngeze aho banyumvira n'ikigongo shana ateye isoni guys yo ateye isoni kabisa mugaje ako kantu niko kaboro niko kabisa. Listen, single ladies, my name is Dramati, pima 1m75 hein, zirakwiye so 1m combien 70. Ah ya uri Messi hein uri Messi 70 ni ziki oya jeni bazayo kupima nka 77 ah ya 78 en fait njamye ku matera 1m80 sindayikwira ko yose umutwe gushikaye jeni ko ni pi ego wowe ufise babwire ladies and gentlemen yo yeah gentlemen ni muri ehe ladies, single ladies, nagira ngo single mothers barimwo kareka amwana nzoja kubyara ntareze nobiriza single ladies nitwa Irankunda Harry nkaba mvi Muyinga nkaba mbi Bujumbura muno mwanya nkaba mpima 1m75 nkaba nkunda gutembera nkaba nkunda kuryoherwa nkaba nifuza umukunzi umukobwa ari hafi umukobwa asenga yubaha Imana asa neza ateye neza afise n'udufaranga dukeya byaba ari sawa kabisa tukanga nunangaye tuke nangaye nyene two gushobora kwijana muri salo gatowe tarinze kumbwira canke kuja kwigaburira rumva ntacu ako kamahera turashobora kugashira ku ruhande mugabo bibaye birimwo ni sawa cane and then ego nkaba meze nabi kabisa nkaba ndi desespere kabisa Roma depose amakandidati yanyu address may reka let's be serious ba uhari wese let me know yeah Queen point guy I never be serious ndiko ndakorana nawe I don't like it kandi mu buzima busanzwe mwashwisewe ariko je nta ruhara nabifise murabizi I know Queen point dasanzwe Roma tuvuge ko Dramati umukobwa wese yoza ubunyene akwije ivyo asaba cyaje mu rukundo wapi kabisa en fait jewe ndi umuntu wa mbere kubera ko kuva kera sinigeze nikunda hageze gukunda umuntu canke kurondera umuntu akuba hafi novuga ko this time I think it's the right time yo kumva ko mbanza kwikunda nkashira imbere jewe kurusha gushira imbere uwo wundi muntu so nibaza ko byo twari ibintu byinshi kugira numve ko uwo muntu ari the right person kubera ko narabaye traumatized narabaye like vexed a lot of times so nibaza ko I always gonna take my time apana ko mbonye umuntu wese aje and then I go with the person tuvuge ko wahamutse kubera urukundo oya si guhamuka mbuze ijambo no rikoresha ryoroshe it's not even yuko ndi traumatized nabuze ijambo gusa ryoroshe but like ndatinya kabisa ndatinya cause I'm a dude that really loves like 100%
nuko abantu bambona nabi kuva aho nsohoreye kosho nta numwe yonyumva urumva bazi ko that's my real life but that's not me. I'm a guy that have umutima kabisa. So umutima wanje rero kubera ko umaze gukubitwa inyundo nyinshi nkafata ubumanyu nkabushira hamwe bagaca basubira bagatabura oya. I'm always gonna take my time. Nayo mpamvu ubona ndi genuine kubera ko naco bintwanya. Gusa ico gituma muri Samborera ubwo bumanyu wacu ubushira mu ndirimbo ugira umukiza bakongora. Ubumanyu ni bwinshi guy. Bwinshi vyata. Muga it's life like batakuba bajerega nundi no woguma wasama mwibarabara. Bagukone se. Wambwiye ngo wabajwe cyubabaza. Bene urababaza. Jewe. Ndibaza ko maze kubabaza kubera ko hari abantu nama numva banyidogera. Bavuga ibigiga drum. Ngo yarambabaje. Ngo yarambeshe. Nahigana nakubeshe. Ofite hari umuntu ashobora kuza yibaza kubera ko I'm friendly, I'm nice to everyone, I can still talk to you. Urumva. And then the one muntu ashobora kubona like you have a birthday ntituzinanye and then I'll be like can I send you flowers on your birthday? That's me. Ukaca wumva umengo ndagukunda. So uzanye rero iyo giya y'amapenzi nkaca niruka ucugenda urabwira abantu ngo urumva ngo yarambabaje n'umwana mubi. I wasn't there for that. Shibaye vuga utaragira ubugano ufise ubugano wazoshaka kuvuga ngo umwana. None buraboneka. Cyavuga ati umugabo mubi. Urabubona wewe? Uraboneka. Byatari. Cameraman nakubwiye. Buri muri kamera. Kwegura. Yo. Biriko biza kwidi. Poe bidasanzwe. Buje bwari bukenewe kwe. Buje bwari bukenewe. Muzosubire. Babyita mu Kiswahili babyita muda muwafaka. Muda muwafaka. Yani ndevuze meota. Avuze ica kandi nshishije ko inani bica biza ari byinshi. Yego. Okay. Wene washize ko push poire kugira ngo ntibakwita kayimoji. Yeah. Wapika. Ora nubu ndatinya nanka ko biza and then ukacusanga muri ville nahora ameze nkuku turi twasohotse nahora nicara nkuku mugabo nsigaye nicara nk'umangiruko. Drama Samborera irasohotse. Yeah. Ni indirimbo nzima, indirimbo ubona ko ifise inguvu zidasanzwe. Clip video wari wavuze amajambo menshi atuno mwaka ndabahaye clip atawunda azokurikira. Barashobora gukurikira ni kuryosha game mugabo nariko mvuga ku ma detail. Turakwiye ko kumenya yuko abantu baraba imiziki yacu n'abantu bacanze basirimutse bazi gutahura ibintu vy'imiziki. Hari n'abandi bantu dukeneye ko baturaba bagakunda ibintu dukora komsa tukatira n'abandi bantu bashasha. So tugerageze turaba ama detail kurusha ibindi bintu byose. Turabe costume, turabe umukobwa ingene yambaye, turabe ibintu afise imishatsi yiwe. Kubera ko hari umuntu ashobora video irashobora gutavaleur kubera tu detail duto. Ugasanga umukobwa it's umukobwa umwe but she's doing ama video yose it's not giving ndibaza ko it's not a good sign. So tuzitura ama detail kugira twisange turiko dukora ibintu biri maybe biri ku rundi rwego kabisa. Haciye amezi 6 no mwaka utanguye umuziki w'u Burundi muri rusange ubona gute? It's doing good. Ugerageje kuraba habayemwe ibintu byinshi muri aya mezi 6 habayemwe amatora habayemwe ugwa mu bindi bintu vyariya. So ni ibintu byafashe umwanya munini abaririmbyi kubera ko bamwe baratinya gusohora indirimbo kubera maybe ama polemique navuga hari indirimbo nyinshi zasohotse kandi zabikoze neza. Indirimbo za Valenoji ba Double J bariko gusohora indirimbo and ba D1 barasohora indirimbo every time. Harasohotse indirimbo ya Benturo, it's a good song. Bana commencer. Yeah, yitwa mu maso yanje right? Yeah, harasohotse indirimbo z'abana bashasha like twari tubonye mugazi ryoshe. YM Music yarasohoye. Hari n'abandi babire babiri yitwa Rex Watts. Abanganye no mugihosha. Rex Watts, it's a good song. N'undi muntu yaririmbye indirimbo yitwa Milady. It's a good song. Zirahari kabisa, we doing good kabisa. Wow, muriko murakora neza ariko ni mugihe muno no muziki
kuwagufashije mu muziki muwo mwahuye ukuze DJ Paulin ariko avuga amajambo menshi cyane kutumvikana ko kwa Double J. Double J na Kiriku bose mwari muri Bantu Boss. Amakuru ariko aravugwa hagati ya yabo baririmbyi na DJ Paulin wari manager ya wow. I always believe in si umuntu kugufasha gufasha umuntu si itegeko. Nta ruhande na rumwe magaze ko mugabo je ndashimira DJ Paulin. Ndamushimira kubera ko hari byinshi yankoreye, hari benshi yanshikanye ko hari n'ahantu je yanshikanye je ntari gushika mu buzima busanzwe ntari kubona ko noshitse urumva. No kuvuga nyimba warankoreye ikintu kimwe bibiri bitatu byiza kuri jewe nta kintu kimwe canke bibiri byoza binteranya nawe. Jewe Paulin gende mu mubaze ntiturigera dushwana n'umunsi n'umwe. That's my guy. Kubera ko I respect him, nkanamwubahira n'ivyo akora, nkanamwubahira nabo bagendana, nkanamwubahira n'akazi kiwe. Sishobora kuja muri Crystal canke P Club ngo ngende kugwananira n'ibidaje. Sinzoba ndiko ndamwubahira akazi kiwe. Urumva? Hari abantu bashobora kugufasha muri ino nzira n'abandi bashobora kugufasha muri iyi. Paulin ashobora kutaguha amahera, ashobora kutaguha amahera yo kuriha video, ashobora kutakurihira promotion y'indirimbo. Mugaba ugahuza ukuboko n'umuntu kubera Paulin, hama umuntu akazokuzanira ivyo bindi bintu byose bisigaye. Urumva? Jewe I know ivyo Paulin amaze kunkorera kabisa muri no muziki. I respect him and I'm always gonna be grateful. So gushwana n'abantu biri muri nature y'ubuzima, ni kuvuga gushwana bivyamyeho. Mugabo njewe numva ko buri muntu wese yomenya agaciro k'umuntu yamufashije mu buzima. Nyimba atabafashije canke abo bariko barashwana barekonisa katacu yabafashije, wowe ntacu ushobora kubihindurako kubera ko bazi katacu yabafashije. Navyo utegerezwa kuvyubaha uko nyene bimeze. So ku ruhande rw'iwanje novuga ko twese dukorere hamwe, tureke kwama turiko turaterana amajambo kubera ko ugerageje kuraba si umwanya wo guterana amajambo kubera ko twese ubwacu turiko turiyubaka, turiko tugerageza ko tuba abantu bari meilleur kurusha. So ntushobora kuba meilleur mu gihe harimo ingwano nyinshi. Wow. Arico Paulin yafashe ingingo yo guheba gukora ibiteramo. Arico umuziki w'u Burundi uzoho. Yo ntiyafashe ingingo yo guheba gukora ibiteramo. Kubera ibiteramo biri muri part of his business. Ahubwo yaretse gukorana n'aba artiste b'abarundi. Kandi ubwo ruhusha ararufise kubera si itegeko. Ubu Paulin yahevye gukorana n'abaririmbyi b'abarundi. Hari ico umuziki w'u Burundi ugiye guho. Let me ask you something. Ntiyariko arafasha Chris MB amasezerano yiwe yarahagaze. Ntitwari tuzi ibimuri imbere bimurindiriye. Ashobora kuba yarahomvye canke ataco yahomvye mugabo nk'umuntu yari tayari kugufasha kenshi uba uhomvye. So utwo tuntu dukora dushobora gutuma hari abandi bantu bagira kugabanuka nibovuga gute ikintu kiva ko maybe ku bintu bariko barikorera. Urumva ko it's not good. Umuziki aho ugeze iyo ubura DJ Paulin harabu utarashika. Being honest wari kuhashika kubera ko n'ubundi byamyeho byari byanditswe ko ariko bizotegerezwa kugenda. So niyo atari kuhaba maybe vyari guca mu yindi nzira ariko vyari gukorwa kubera ko abantu bakora umuziki ntibigeze bahagarika. Bamyeho kandi n'ubu bazokwamaho. Hariho n'abandi bantu bari imbere barindiriye kuzokora bongereza kuvyo ba DJ Paulin bande bakoze. Kugira maybe tuzove ku yo yindi nivo tuzoba turiko tuje ku yindi. Yo. Biriko biza ku yindi form idasanzwe. Waragoduhereza EP yoshe cyane harimo C'est la vie. Hasta la vie. Yeah. Habuze gato nagomba ngire kaga krido gereka wa muhungu. Wow. Sinigi. Afrika amene number 1. Kale wamwe giye kuziya ndirimbo zivuga. Mama yaragusanga kuri stage kwakagukubi. Ni myuko yatari. Reka. 18 yageze utarata. Mere yarize
yumvise ndamuciye ko muri quartier urana uri muri road show kwa kundi abamama baba bicaye kwibarabara n'abagenzi biwe bari kubera ko mu Giswahili ari ukuboro bateramira kwibarabara ugasanga swati bariko barakora nk'utubenye n'abagenzi baba batera inkuru yumva umwana ariko aravuga yo tuze guhurira kuri lycée communale Muhiga ambwira ujya si hehe ewe ni hatari kabisa turi mugira abaririmbyi muri ko muraje hanze murafise bakuru banyu bagiye hanze ariko tugasubira tukagaruka abaririmbyi benshi haba kuri ba Canjo gushika kuri ba Christophe Matata kubahamba byabo vyari bigoye ndetse n'igihe baba bagihari ukabura ubutunzi buri palpable bashitseko wowe uri kurazunguruka isi uburayo urabugenza bega mu musaruro uri kurakura hari uri gukora iki kugira ngo no muri kazoza ufute amateka y'abakuru wawe ku buryo bazovuga bati igihe etage tubona muri centre ville ni ya Dramati etage ariko yego mugabo ujya muduga wa mbere muri East Africa ni wa Dramati uve kuri gwa rwego bavuga ko ari uwo muri review wa mbere ufite umuduga mwiza kandi zimvye uje ku rwego rwa East Africa. First of all navuga ko twebwe abaririmbyi barundi tugwana n'ibintu byinshi abandi bantu batabona turiyima turatanga turagira ama sacrifice menshi ya atari uko tumeze neza ari nk'umuntu akubona akabona umenga urarenze vya atari kumbe wewe uri babariye urumva na sambare wifitiye mu uyo mwanya mugabo kubera ko tuzi ivyo turiko turagwanira ugasanga uri ku you hold on a tie ugasanga niyo uri kurene nako kubera ko urabizi wewe ico uri kuragwanira suko ushaka ko bakubona kuri umusani akomeye canke uri umusani asa neza canke uri umusani wifata neza but nuko you building that brand ejo umuntu azoza akavuga ati I respect aba baririmbyi b'abarundi kubera they are them urumva so navuga ko jewe personnellement I believe yuko ndimo ndashaka gukora ibintu bizonyinjiriza ku ruhande rw'iwanje bishobora kuba atari no munsi ejo canke mu mwaka mugabo ndumva ko bidashobora guherera ngaha kandi nibaza ko ni navyo vyiyumvira aba artiste benshi bafise kwera ko twese dushaka kubona turi abandi bantu muri future dushaka kwibona turi abantu bafise power kandi kugira uronke iyo power nuko you have something. Mu bindi bihugu usanga abaririmbyi bafise ama business atandukanye. Mu bindi bihugu ntubagereranye kubera ko ntidufise opportunity zimwe. Ntitwinjiza mu buryo bumwe n'ama contrat dusinya samwe. Urashobora gusinya label mugasinya album zibiri bakakuriha miliyoni zingahe z'amadolari. You have a life, urafise opportunity yo kucutangura ubuzima aho nyene. Kuri album wasinye na label yawe y'imyaka ingahe muzoca muheza. Mga kubera ko bazi ngene bazokudandaza bazi ngene ayo mafaranga bazoyakuramo urumva wewe bakaguha ayo mahera. Ayo mahera nawe kubera kuzi yuko après iyo myaka iheze utazosubira ko iyo contrat izobiheze ukacutangura ku investisa ugakora ibintu ku ruhande ukaca wisanga mu myaka iri imbere wara no kuvuga twe tubura ahantu duhera ubura iyo start aho hantu uza guhagarara ntango naho ubundi twese ndazi ko dufite ivyiyumviro bimwe abavuga batabarimvye benshi bamwe b'abarundi bakunda ikirori n'inkumi so gukunda ikirori what else would you do none uzocukora iki wowe nkaho kubwiwa umuntu tuvate basi ko banazikunda kubera ko ndazi ko ivyo atari byo kubera ko ivyo ni kamere y'umuntu wari we wese abantu bose birirwa mu kabare sabasani ndabesha abantu bose birirwa baraducana kabana sabasani ni kamere y'umuntu kawaida so navuga ko ubikora kubera ko biri mu kazi kubera ko uri mu artiste hari gihe uri mu artiste bisaba ko bakubona n'abakobwa ta vie like Oleg umusani bisaba ko bakubona ni genge yawe irimo n'abana kubera ko niyo image project urumva uri musani bisaba yuko bakubona kuryoherwa kubera ko hari umuntu azokugaya kubera kabona kutaryoherwa azovuga ati sha wamusani siwe urumva so bifata ibintu byinshi byose biri mu nzira yo kubaka brand y'umusani y'umu artiste brand yiwawe so yeah
kubaka izina bisaba ingufu nyinshi. ni Sat B yarabivuze cyarantwaye ingufu nyinshi byatari CDB. yeah Na uravuze CDB yari yaragwaye. petit frère rega yitwa CDB kera Kandi bagomba gusa. asa na CDB Bagomba gusa na CDB kabisa. Shout out to Sat B, one of our greatest dufise kabisa. Ni muhard worker. Cyane. Ndamukunda sana. Jewe Sat B. Kuyindi mfoye. Yo. Kuyindi mfoye bidazazwe. Drama. Asigaye amezi 6 twiri mwaka urangiye. Abarundi bakwitege kwikira ne passe waraduhaye muri summer show. Uraduha concert ya bien. Ne passe waraduhaye ibintu bikwerekana. I'm thinking gukora dramatic concert episode 2 cyangwa season 2. Biri mu migambi yanje. Biri no mu migambi yuko byo kwama biba buri mwaka. Mbere byagenze neza naho bitagenze neza cyane habaye utuntu duke ba yari intango nibaza ko ubu dushobora kubihindura ugasanga bisa neza kurusha. Yeah. N'indirimbo nyinshi cyane mu misi murabona indirimbo like indirimbo zozo muzorambirwa kabisa. Mwino misi nyene bitega ibindi bikorwa. Yeah. Harabavuze ati dramatic kenshi aririmba ibintu biko biramuba. Yeah. Hajya itemporize irafise ingene yaje inspiration yavuye ari true story. No na Sambolera, it's one of my feelings nariko ndumva mwumwanya cause warukeneye kumukiza bakungumana. Yo kuyindi mfoye bidasanzwe uriko biza kuyindi mfoye bidasanzwe. Yeah. Drama abantu benshi kumubasaba collabo zawe waratubwiye kuri kurategura collabo na Rino G waratubwiye ibintu byinshi cyane uratubwira ama collabo ya East Africa n'ahandi henshi cyane. Turuka rane passe warakoze collabo yo mu Rwanda n'ahandi. No mwaka ntacu tubwira kujya n'ama collabo. I wish kabisa. Wishinga gukorana nani? Hafi barahari guhera muri Tanzania, muri Kenya. Nuko bisaba gatahe mugana byo tsiko turabikorera ko kubera ko niryo hangiro twihaye no gukora uko dushoboye kugira twerekane iteka umuziki wacu rifise. Nimba bidusaba gukora featuring tuzikora. Duhamagarira n'abantu bose aba investors abantu bazi ko bafise amafaranga baze twikorera umuziki baze twubake the entertainment. Umuziki urimo amafaranga menshi byatari umuziki urimo amahera menshi cyane. Nuko tutaricara hamwe n'abantu babizi babimenyereye bazi mwe n'abantu binjiza amahera komsa basigurira abo bantu bayafise abo investors ahantu hose bari. But trust me umuziki urimo amahera menshi. Ko aririmbye biravuga ko mugoye kumanaginga mukunda umwidegemvyo cyane. Sukugora kumanaginga ahubwo novuga ko tuba turi mu bintu bidafashe canke bitari mu murongo w'akazi kubera ko nyimba muri mu murongo w'akazi ubuzi amategeko ukorera ko ubuzi terms and conditions ziri muri contrat wasinye ubuzi ivyo wiyemeje. Umu artiste ashobora kuba yariyemeje gukora ikintu n'umu manager yariyemeje gukora ikintu mugabo ugasanga umu manager ni watanguye kudekonera umu artiste mwebwe ntavyo mumenye kubera ko umu artiste ari wari expose muzobona umu artiste urumva muguka usanga manager nyimba yakwemereye video 3 mu mwaka ugasanga atanguye kuguha video imwe sivyo mwumvikanye none umva ari umu artiste agoye ku managing. Drama nike kintu cyari kintu tutova tutavuze Kombereo. Unapendeza sana. Yo listen everybody mwakoze kuza mu kiganiro yari umukubito. Twari kumwe na Irankunda Heri benshi bazi kuri Dramatic. Ama umwigema azogira amahirwe yo gukundana na Drama azoza ari 10 ku mukubito kuko niho vyakira. Niho byabereye kabisa. Yego. Hama na Dramatic ubugeni bwiwe turemeye yuko tuzomuriha. Ariko rigana wo mu presenter wa Fresh guy. Uzo mu munsi mw'ikiganiro mugabo ukoranye na president mbaza nyene cyubahiro niho noze. Drama ndagushimire sana nije nugara mbabarira ugara ikiganiro rero nagira mbwe ngo WhatsApp la famille. Listen
Everybody, thanks for tuning in, thanks for being with us. Yari Drama Tea na Just Gael mu kiganiro cyanyu umukubito nkuko musanzwe mubimenyereye. Nimisi yose ku munsi wa gatanu kuri radio zanyu na televiziyo zanyu za Umukubito TV. So, mwakoze cyane kubana natwe. Bye bye, ciao, hasta la vista. Bye bye, ciao, hasta la vista. Ula ushlo mushlo. Hushula none.